turi abakobwa bashishwe nani n'ubuzima nimureke kuzamutuzana ibintu by'amenyo ngaho je ndi umukobwa wowe uri umukobwa ndi umukobwa wewe uraza mu gutinya nka wewe nako je nifuza ko dukundana tuzokubakane rero ibiri ku mutima wiwe je ntabyo nzi rero jewe cameraman je barya abantu je ndiko ndababona ariko je mbona umenga imitoma yabo je reka ndabegera umengo nteko aragifuza ni hatari uyu munsi rero mana ya bakunze b'ishu media arafukana abakobwa b'iki gihe rero barataye indero mu gufukamira abahungu n'ingora Wanyumviriza mbe witwa gute kwanza oya jewe manzu mbwire kuba waramfanye ni byiza sibyo kuba waramfanye ni byiza bariko barashwanje yamuteye inda rero je ibi bintu bigize imisi ndabibona aho usanga yamuteye inda ewe wamuteye inda inde we yaguteye inda noya umviriza nimba yaguteye inda nayemere Ndire ugende pembeni umanzu tureke twege turi munsi wacu kandi bashira kuze oya mumviriza ndakubwiye jewe uyu numvisa ambwira kana umufanzi wiwanje wamuteye inda no sikubona muteye inda yambwiye kana umufanzi wiwanje aho uraza kurorera ndikunda kino umupira uri umujwere ndi umujwere mugabo nagerageje kumubwiza ukuri ko birumvikana yuko abajuwere muvyaraho mugeze rero wewe usanga bamuteye inda data we vipi je urumva mufitanye ikibazo n'uwo ubuye ikibazo dufisaniye n'ikibazo cy'urukundo jego ni kwazo gonyene nta vyinda nta vyi ni ikibazo cy'urukundo cyo kiroroshe braza niga none nimba shaka umukunde ntiwo bro kuba namusanze ari mu bafana biwanje namubwije ukuri nubwo ubona nk'ino umupira ukabona ndawukina mu bantu b'abahungu kandi ukabona ngena n'abahungu cyane uti rero oyayi we none irega muhungu ariko arakubwira mukundana none ga yemye umukobwa arinza afata intambwe akaza kubwira mukundana umwankira gute ega nawe ndazi ko mukubona avugisha ukuri je ariko arantesha umwanya niryo ryambe ndanamubonye urazi babakinyi tubona beshi ariko arantesha n'umwanya ariko agutesha umwanya nandike kwanza nibandaniza urugendo ewe dada none wewe uvuga gute uyaje urumva uyu mubro urabona umubogari n'umuhungu mwiza je naramubonye ariko arakina umupira akinana n'abahungu mbona n'umubogari mwiza ndavuga ati kwe numva umutima wanje uramwishimiye nkagenda no mu kibuga nkaserebura ndabe kwa mbona ari bize wewe waramukunda cyane none kubera ko abakobwa mukunda muca urazi ko mu migenzo y'ikirundi ivyo ntaho vyakabaye ko umukobwa abwira umuhungu ngo nagukunze none ntorutuma ntiwatumye nayigeze gutuma umukobwa umwe naramutumye ariko inyishu yabashije kumpa numvise ntanayitoye neza sinayitoye neza nashaka ibintu vy'ukuri nzovyikurire kuri none mugabo wewe kubera kuri ashaka gukunda umukobwa kandi mbona ari mwiza cyane boje ni Cheni kuvuga ko je uyo oje sinamukunze ahubwo nareke kuntesha umwanya abakamera bakurabe umuntu adashaka gukunda nareke kuntesha umwanya ahubwo ariko aragutesha umwanya ariko arantesha umwanya time is over kandi umwanya n'amahira umwanya n'amafaranga none dada wewe usaba iki kuyo umuhungu ukeneye agukunde ikintu usaba ubona ko wewe waje usanga no gufukama fukamye nduko ndamusaba kugira ambabarira mu rukundo wasi kuko namwifuje kera rero mbonye turahuye ndavuga ati cyari ku mutima kiruru ushaka mukundane muzokubakane cyangwa mukundane byo ngaho gusa byasa turakoje nifuza ko dukundana tuzokubakane rero ibiri ku mutima wiwe je ntabyo nzi ariko mbona amakanira sinzi ico yifuza ashaka nkora iki yabonye ndi mubi mfise ikibazo cyaye none uyu mukobwa ni mubi uyu mukobwa si mubi ariko nuko ivyo ariko ariyumvira je atari vyo ndimo je sindi none wowe ntuzoshaka kuzana umugore wubake hama nawe uvyara abana umugira umuryango witwe papa prince oya ivyo si vyo ndimo ahubwo nakure no mu muto wewe umugore wawe rero n'umupira yesh
hari ikintu kinyegeje none dada wewe niho biheba basuka mihanganira kwazereka gukunda ikitagukunda ni nko gusuka amazi mu rukwavu ngo urukundo kwasajije abantu muza gukunda umviriza haguruka genda bakiri urubanza hasi nk'ubu birashitse uyu muhungu aguhenze ko agukunda atagukunda ejo cyumubona nabandi bakobwa bo vyitwaramo gute jewe ko ndoba naramukunze tuzovugana ukuri nzomwihanganira ibyo byose azoba ariko arakora. Mbega uwo mukunze kubera ari umukinyi w'umupira cyangwa umukunze kubera wamubonye n'ukamukunda? Oya sindamukunye kubera ari umukinyi, naramubonye umutima uramukunda, ndamubona ukuntu ari umucapo bwiwe n'umutima nkumva uramwishimiye. Beho we kuvuga uhura umubona ari kumwe n'abandi bakobwa? Oya, ndamubona ari kumwe n'abahungu, je mbona umuntu ntago ari umukobwa n'umuhungu. Ntabandi bakobwa bagenda? Ntabandi bakobwa bagenda n'ababona. None musore wewe ni giki kituma udashobora gukunda uyu mukobwa cyangwa uvuga ati jewe ivyo gukundana muri iyi minsi sivyo ndimo basi upfumo mu kiringo basa zo kurindi? Mbo je ni kuvuga ko je ndamubwiza ukuri jewe sindi mu gihe cyo gukundana. Oya ndi mu gihe cyo kurya akanoti kiwanje n'akarosi. Ndi mu gihe cyo kwiha amahoro. Umva cyo kuvuga ati jewe ndi nko muri umva bavuze bamwe abantu bazoba bari muri yasi shasha nibo bazoba bimereye mu mahoro nanje ubundi ko nimereye vraiment nawe ni yakire. None rega kurya abana we rero ntushaka kare tugwara twaragwiriye rero niyo mpamvu rero nanje navuze ati iyo siyondi siyondi kweri ahubwo rero ikintu mbona nagenda arondera abandi abahungu ni beshi cyane nagende arondere abo bahungu bakundana kuko ndumva ukuri kuwanje no mubwira uyu mwanya n'isaha niyo kwakira mubwira uko kuri basi akumve nimba asa nabi nimba asa n'inyo y'ijoro agende yiyakire nimba yirabura agende yisige mukorogo bamubone. Oya ni umukobwa mwiza mugabo ntari kuri level yiwanje we ntimwokundana nani twokundana wumvise yo katogukunda kubera iki buziki Philadelphia mbwira. None wewe nawo umuhungu abakobwa mupfira abantu nawe mbwira mfite ikibazo cyahe kuba nuwahutse nkabikubwira ndi umukobwa kandi bizwi ko mu migenzo y'ikirundi ivyo bitigera umukobwa abwira umuhungu nagukunze nico nzijije cyo nyene bro je nibaza amajambo nahejeje kuvuga nayo nyene ahubwo reka je ndamubwiza ukuri kwa nyuma umukobwa warankunze umuntu mbonye ndi mu kibuga ndiko ndakina uranafana biranagutera n'ubwoba yuko ushobora kushikira umbwire ko nkunda ngenda kubwiza ukuri je nubwo wafanye ukamfana ndi mu kibuga ndiko ndakina sinzi ko wowe wari wabonye nateye ikorosi rikakunezera cyane nobona kubiseki ku muntu bikakunezera ariko nagenda kubwiza ukuri ko jewe ndi umukobwa. Aho yareka bagoze y'Ijudia ivyo byo rero ntibiteye nibishoboka gute ko turi umukobwa. Oyaye we muhungu wewe dada wereka we ico ntuduhinde we nimba ushatse kumwankira ivyo wawe apare ngo umukobwa namwe kandi mukobwa wapi na wapi weye twa turabakobwa bashishwe nani n'ubuzima nimureke kusamutuzana ibintu byamenyo ngaho je ndi umukobwa. Wewe uri umukobwa? Ndi umukobwa. Wewe uraza mu butinya nka wewe? None ikibuzwa hagomba nyereke ndafuka. Ikibujijwe n'ibiki byose biraba. Yari karaguhinda. Ari karaguhinda. Ari karaguhinda dada. Nta mabere nta kibucuvuga ngo umukobwa gute. Nta mabere. Ayakura. None oyaye tubyize ukuri wewe uri umukobwa mbosa none abi wabo none nzi umukobwa umwe sinzi ko bavukana ari bakobwa benshi sinzi bavukana ari bangahe uwo nigeze gutuma mushikiwe natumye ariko ntiyabashije kumenyesha neza sinzi ko tuzogira duhure asubire ambwire neza amakuru ariko akambwira bavukana ari babiri gusa ndamutuma ibintu yambwiye n'umusi bidatahuritse
bakunze b'inyigisho media je ibintu biranaye gutahura uyu munsi oya dusubiyemo wewe uri umukobwa je ndi umukobwa basi ndaberekeye example niyo sa Francine ni momozi uramuzi niyo sa Francine ndamubona gusa niyo sa Francine dufate kubera siporo zaramuhinduye nanje ndi umukinyi w'umupira kira samedi dimanche nzinduka muri siporo none eske noronka gute zijya ngidi z'abakobwa gute no zironka gute physique ngaha kunyo zaruzuye none noronka gute bijya bisusu ibiki ikono nki hose nduzuye kubera physique umva re niyo mpamvu uyu ndamubwije ukuri dada wihanganisha uragukubiye dumukobwa gusa jewe je ntabonye n'imiburi yiburi nimba ari mama wawe canke uwo muvuka na je ndamwibarize sinokwemera we kuri umukobwa ntiwo byemera ushaka kwibona ivyo wiboneye nka Tom karakubanye none dada wewe wivyo wavyemeye kwa umukobwa je navyo nemeye umutima wanje waramukunze je navyo nemeye ahubwo wewe yasase kukwanga yashatse kunyanka nambwiza ukuri gusa ko yashatse kunyanka ariko ivyo bintu navyo nemeye mbwiza ukuri hose oya sikuvuga none bro nawe uhamagara uwundi mukobwa ukamuhagarika impande yiwe urabona difference y'ibintu mani none wujijwe cyo kwerekana ko ari umugabo kubona n'iki ne witwande jewe sinagiwanje nitwa Becky icyo si cy'abahungu Becky ni icy'abahungu yesi Tumustar. Ijyo ni Tumustar. Okay, izina ry'abavyeyi sasa. Y'abavyeyi? Ushaka izina ry'uwanje ry'abavyeyi? Yego ry'abavyeyi. Ingenzo ribaza mama. Ntaryo wibuka? Ntaryo nibuka na Becky barinyise nyene kubera nyene ryamamaye cyane. N'uyu munsi no kwishuri bambwiye ati andikisha izina yandikisha Becky. Nta birenze rero ngaho numva umenga. None uyu mukobwa none umubwiye iki? Uyu mukobwa? Ni yakiri. Ni amahoro kwa Becky vraiment. Ndana muri abakobwa gusa kwokera nahi koshika nahi mwovya oya none basi urafise undi muhungu mukundana jewe umuhungu je na muhungu kweri dukundana oya netwo manake abahungu baranantinya gusa barananyubaha nkuko nanje ndabuba mugabo nta muhungu wanciye aho nuwo bimbwiye azari hange urumva akamenya akaryo yihagarara akamenya n'ukungene nagirane avuga aramenya kungene nyabicisha hirya no hino mugabo ntaza hita nkabamwe nyene babakobwa nyene bamwe bancingaho bahita bavuga ngo je ngo ndagukunda no iwanje ari pose sasa wari we wese papa hewe era urateswa ta genda wihangane dada umutima wanje no babarijiki umutima wanje nawo babarijiki ariko ntavyo nemeye nzogenda mbaze kandi subire mbaze wamushiki wiwe yego we nturi umukobwa okay mugenda kwereki akwereka igitsina yuko ari umukobwa sana kibazo cenda mwereke mugende urumva muri abakobwa gusa nta gitwenga ikindi wewe mugenda kwereke yuko niko rubanza rubacira kugira uruhuke mugenda kwereke kubera sinshobora kuvyemera gusa wewe nta kundi uko rukundo kwa uzura rugabanya dose uyakine kumbona ko ndi umukobwa arafise inoti urafise inoti reka ntacatokora kuvuga ukunda gukunda naco nokora nukuzi kugira ndabe basi ivyo bintu uko urambwira ko ari ivyo kugenda vyemere naco nokora jama yanditse nakibazo hama nyereka ukuri ndabe ivyo bintu ko ari ivyo nakara kadugumba kanteye tugendere muri piscine niho mbonera akubonera muri piscine muri piscine sikumbona mbonere vy'ubuntu ivyo oya nari hakanoti tugende muri piscine hanyuma ibisigaye navyo bibone sikwa media jewe ngo ndumiwe umviriza we dada werekana bareke gusa rero je ntibihereye ngaha jewe ngirizwa kugenda muhira kwabo iwanyu je nduzi wanyu basi kubaza ndabe nimba ari mushikawe nimba ari mama wawe ndamubaze yuko uri umukobwa welcome muhira twebwe vre muri isanze cameraman reka twigire ndumiwe